turamenyereye yuko Evariste Ndayishimiye akunda kunuza inkuru kandi kenshi ngira nibaza yuko abivuga mu ntumbero yo kunezereza abamwumviriza canke abibaza yuko hari ibintu aba ariko arakora, ariko ku vy'ukuri Uburundi ntigishobora kuba igihugu gifatwa yuko ari akarorero ku vyerekeye umutekano, agateka kazina muntu canke kuba ikibungabunga amahoro mu bindi bihugu bibanyi canke ahandi, kuko mu gihugu c'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015 birazwi yuko ari igihugu kirimwo itotezwa ry'agateka kazina muntu ry'agasakisa kigisubiriza, aho abarundi ndiri bamaze kuhasiga ubuzima, abandi bakaburizwa igufa, abatari bake bakangazwa. Uhereye kuri ibi vyerekeye itosekazwa ry'agateka kazina muntu vyaranditswe mu vyegeranyo bitandukanye, icanyuma kikaba ari cashikirijwe n'umugwi mpuzamakungu wa ONU warungitswe n'ibihugu, harimwo n'ibihugu bigize uwo muryango wa Afrika, ico bita Conseil des droits de l'homme, aho rero uwo mugwi washikirije yuko itosekazwa ry'agateka kazina muntu riri mu gihugu c'u Burundi ribandanya, kandi yuko kubw'uwo mugwi babona yuko ari ivyaha vy'agahoberamumwa, mbere bakanasaba yuko sentare mpuzamakungu yobandanya amatohoza maze abakora ivyo vyaha bagakubitwa intahe mu gahanga. Ico nico canatumye ibihugu vy'isi yose harimwo n'ivyo nyene yariko arabwira vyo muri Afrika bihura ku ciyumviro c'uko bategerezwa gushiraho intumwa idasanzwe ya ONU iza gusubira uwo mugwi wari ugizwe n'abantu batatu. Ubu azoba ari umuntu umwe mugabo nta kintu kinini gihinduka, kuko bisigura yuko isi yose igumi hanze amaso biba biriko biramwa mu Burundi kubera hari ibibazo. Hanyuma ikigira kabiri, novuga ku vyerekeye impunzi ziri mu bihugu bibanyi zonyene zirenga 250,000, aho novuga yuko abarenga igice c'abahunze kuva mu mwaka wa 2015 bakiri mu buhungiro kugeza uno munsi. Igihugu rero ntigishobora kuvuga yuko kiri akarorero mu mahoro n'umutekano mu gihe gifise impunzi zirenga 200,000-300,000. Hanyuma ikigira gatatu ni ivyerekeye imigenderanire igihugu c'u Burundi gifitaniye n'ibihugu bibanyi. Igihugu c'u Burundi ntigishobora kuvuga ko ari akarorero mu gihe kiguma kibesha, kiguma kigumiza abarundi, cabagize imbohe, kikababuza gutembera, kikababuza urudandazwa, kikababuza imigenderanire n'ibihugu bibanyi, na cane cane igihugu kibanyi c'u Rwanda. Noneho ubu igihugu c'u Burundi caraye cisuguje mu gutera igihugu ca Kongo, kugezaho abashinga amateka co kimwe n'abanyagihugu mu gihugu ca Kongo bariko barasemerera basaba amakungu yuko bobatabara kubera ingwano ziriko zibera mu gihugu ca Kongo zitewe na leta ya Evariste Ndayishimiye. Igihugu c'u Burundi kirashobora kwitwa nk'ibindi bihugu, kigashobora kuba igihugu nk'ibindi, kuko ivyo nta gitangaza kirimwo. Vyarigeze kuba igihugu c'u Burundi gifise izina mu makungu, kikaba igihugu abantu bose bavuga bati n'abogira ibibazo bocirukira. Ivyo navyo uhera mu kubaha abanyagihugu, ukubaha ubuzima bwabo, bagahagarika gusesa amaraso y'abarundi, hanyuma kandi bakamenya yuko umurundi wese ategerezwa kwishira akizana, yuko ibihe vyo kuragira abanyagihugu babaragiza inkoho n'amahiri yuko vyarenganywe. Hanyuma muri ico kiringo nyene igihugu c'u Burundi hamwe agateka kazina muntu ko kubahirizwa, ubwicanyi bugahagarara, gupfungira abantu busa, kunyuruza abantu bigahagarara, impunzi zoheza zigatahuka, kuko burya impunzi ni icemeza kimwe simusiga cerekana yuko igihugu atari nyabagendwa, yuko igihugu kirimwo ibibazo.
kuko ibihugu byinshi byo ku isi birimwo amahoro nta mpunzi baba bafise, ntababahunga, ahubwo igihugu baragihurumbira, n'abanyamahanga bahahurumbira bazana imitahe kubera bazi yuko ari igihugu cifashe, ari igihugu ciza, ari igihugu gishobora kubatunganiriza kandi kibaho umutekano. Hanyuma ikindi naco ni ukwibanga ivyerekeye imigenderanire, yaba iyo Burundi n'ibihugu bibanyi canke ibihugu vya kure. Ubu turabona ngene igihugu c'u Burundi kiriko kiratawakuba kirondera ngene cosubira kugira imigenderanire myiza n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya, aho twibuka ivyahitiye mu mwaka wa 2016 kugeza mu mwaka wa 2019 bama mu myiyerekano biyamiriza uwo muryango nyene. Ubu bakaba bariko barawufukamira kugira ngo basubirane imigenderanire. Kubera iki? Kubera barakeneye amafaranga y'abanyaburaya, barakeneye imfashanyo. Rero Evariste Ndayishimiye arakwiye kumenya yuko hariho ukungene ibihugu bitwagwa, ko nako nukubaha abanyagihugu hamwe nukubaha amasezerano mpuzamakungu hamwe n'imigenderanire myiza y'u Burundi hamwe n'ibindi bihugu.